ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Nshuti bene data mudukurikira muherereye ahatandukanye, unamure ku mwami wacu Yesu Kristo biganza imitima yanyu. Kaze mu kiganiro mwihane bw'Imana buri hafi, muri kumwe nanje Nizigimana Olivier, gicano kuri PTG Ministries. Tugiye kumara ino ndwi duhere ku munsi wa mbere gushika ku munsi wa gatanu, tuko turaganira kuri amajambo avuga ngo inzira zitarizo abantu baronderamwo ubutunzi. Inzira zitarizo abantu barondera bashaka kwaronderamwo ubutunzi. Tugiye guhagarara ku majambo y'Imana dusoma mu gitabo ca kabiri c'abami, abami ba kabiri des rois 5, ibice bitanu, chapitre 5 de 20 à 27, ibice bitanu guhera ku murongo wa 27. Amajambo y'Imana aravuga ngo Gehazi umusuku uwo muntu w'Imana Elisa aribwira ati databuja ko yahevye Namani uwo Musiriya ntiyabire ibyo amugemuye, ndahiye uguhoraho kuhoraho singenda ntirutse ngo ndamuhamvye ngire ico ndamwiyakira. Nuko Gehazi akurikira Namani, maze Namani abonye umukurikiye yiruka, aruruka ava mu mukogote wiwe ngo bahure. Aramubaza ati namahoro? Nawe ati namahoro. Ati databuja arantumye ngo ubu nyene nagendewe n'abahungu babiri bo mu biga ibyo kuvugishwa, baturutse mu mugamba wa Efurayimu, ngo none mutabare bamuhera italanto y'ifeza n'imyambaro 2 yo gukuranya. Nuko Namani aramwishura ati ndanutware italanto 2. Nuko aramugobera amutekerera italanto 2 z'amafeza mu masaho 2 hamwe n'imyambaro 2 yo gukuranya, abikorera abantu biwe 2 baja imbere ya Gehazi bavyikoreye. Babishikanye ku musozi w'iwabo arabibaka, araheza bijana mu nzu arabibika. Aronka abo bantu baragenda, maze araza yinjira aho shebuja ari. Elisa aramubaza atuvuye Gehazi? Uwundi ateka ntamvu naho nagiye. Aramubaza ati mbega ugira ngo umutima wanje ntiwajanye nawe igihe wa mugabo yava mu mukogote wiwe agahindukira ngo muhure? Mbega iki n'igihe cyo kwakira amahera n'imyambaro n'imirima y'imyelayo n'imizabibu n'intama n'inka n'abaguranokazi. None imibembe ya Namani izokomako no ku rubyaro rwawe kugeza ibihe byose. Maze Gehazi ava imbere yiwe ajejeta imibembe yera nka sheregi. Amen. N'amajambo y'Imana rero tugiye guhagarara ko tuganira kuri no teme ivuga ngo inzira zitarizo abantu bariko bararondereramwo ubutunzi. N'amajambo y'Imana twumvise n'umukozi w'Imana Elisa yari afise no muntu umusuku witwa Gehazi. Rero giye guhera no ku murongo wa mbere wa kino gice ca 5 ca kino gitabo duheje gusoma ca kabiri c'abami, bona ukuntu Elisa yagendewe n'umugabisha w'ingabo z'Abasiriya akaba yitwa Namani. Rero mugendeye ngo Namani yari afise ibintu vy'imibembe yaragwaye ku mubiri, yaragerageje kurondera ukuntu yo kwivuza birabura. Mugabo rero yari afise umukozi wo mu rugo agira inama inabuja umukozi, maze inama agire inabuja ayibwira umugabo Namani yuko mu gihugu c'Isirayeli hari umukozi w'Imana yoshobora kumufasha agakira imibembe. Nuko rero Namani tunaciye yategura urugendo akaza, ngiye gusoma niko amajambo y'Imana avuga. Akaza muri ico gihugu, maze Elisa amaze kumuna akamubwira ibyo akora, maze Namani aje kubikora agaca akira. Maze Namani aje gukira ashaka kugira ibyo ahaye umukozi w'Imana Elisa, maze Elisa aravyanka ateka niwigira amahoro n'ingabire zawe. Maze rero twazanye amajambo y'Imana niyo nshaka ko duhagarara ko aya yandi sinashaka duhagarara ko nashaka gusa kuvuga cyangwa nk'usiguye gatoyo byavuye. Maze rero n'umuntu n'umusuko wa Elisa na Gehazi duciye tubona hano mu ijambo ry'Imana ukuntu
amaze kubona shebuja we yansi ino ngabire, ukuntu yaciye agira umutima wo kurondera ukuntu yoronka ino ngabire, ukuntu yoronka ibintu bikeya yironke vy'ubutunzi. None twaca tubona ukuntu yaciye ateka imitwe, apanga ikinyoma mu mutima wiwe, aja kubwira no muntu Namani yari yamaze kugenda yavuye aho bari yagiye asubiye inyuma. Rero Gehazi acagenda ariruka, maze Namani abonye umuntu akaza ariruka acateka abari bamutwaye ku migogote ngo ahagarare. Bamaze guhagarara rero none Gehazi yaciye amubesha, amubwira ko Elisa mutumye ko bagendewe n'abantu bigize kubishwa n'Imana babiri, rero ngo bakeneye ko bakiriza. Hanyuma rero tuca tubona ukuntu uno mukozi n'umuntu Namani yaciye amuha izino taranti zibiri z'ifeza, amuha n'imyambaro ibiri gukuranya, kuko nivyo Gehazi yaraje asaba kugira ngo bahe abo bahungu babiri bari baje bava mu mugamba w'Efurahimu bagivye kubwishwa n'Imana. Maze rero n'umukozi w'Imana Elisa aho yarari abona uno muntu yitwa Gehazi aza amusanga hari, sinagucamura amajambo mvuge vyinshi cane, ariko ngomba kuvuga ko kino kintu Gehazi yakoze camukwegeye kigakwegera ubugingo bwiwe. Uno mutima gushaka ubutunzi mu nzira itariyo, ukuntu amukwegeye ukamukura mu kibanza Imana yajyana imugombamwo, si nico gusa, ndetse ukanamuzana n'icago c'imibembe ku mubiri wiwe. None amajambo y'Imana ashaka kuvuga iki? Twumvise teme turiko canke n'urufatiro ruvuga ngo abantu bariko bararondera mino misi ubutunzi mu nzira zitarizo abantu barakoresha mu kurondera ubutunzi. Rero n'abantu bariko barakoresha inzira zitarizo zitandukanye, kuko ni inzira nyinshi abantu iyi misi bariko barakoresha zitandukanye mu kurondera ubutunzi, mu kurondera amaronko. Abantu benshi bakoresha uburyo butandukanye bwinshi bubi buteye isoni, hari n'ubwo umuntu yumvaga bakifata no ku munwa. Rero muri iyi minsi tubona ukuntu abantu bagize umutima uteye ubwoba, bagize umutima w'ubukoko, umutima w'umunyamwaswa wo kuronderamwo itunga. Abantu bagize umutima uteye ubwoba, bagize imigabo nk'ino ya Gehazi, barondera ubutunzi mu bintu bitandukanye bitari vyo. Hari n'ibintu abantu bakoresha mu kurondera ubutunzi, hari n'inzira abantu baca mu kurondera ubutunzi, ukumva inzira ziteye umubabaro, ukumva inzira ziteye agahinda cane. Hari inzira tugiye kumara iminsi tuganira muri kino kiganiro cacu. Uyu munsi turaganira ku nzira gusesa amaraso, aho usanga abantu kugira ngo baronke ubutunzi barinda gusesa amaraso, bahagira ibimazi batanze, bahagira ibintu bakoze byo gusesa amaraso kugira ngo babone ubutunzi. Kabona umuntu yaratunganiwe, kabona umuntu afise ibirara hanze n'ibirara mu nzu, kabona umuntu aguma yubaka amazu, aguma agira imigambi itandukanye. Abantu bakibaza ngo nibiva mu gutama kwica mu bikorwa vyiwe, ugasanga afise ikintu yakoze, afise amaraso yasheshe kugira ngo abone kuronka burya butunzi, afise amaraso yasheshe kugira ngo abone kugura ya modoka ariko aragura, afise amaraso yasheshe kugira ngo abone kuronka ry'amazi ariko araronka. Rero ni bino bintu biteye ubwoba, biteye isoni muri ino misi, ni zino nzira ziteye agahinda muri ino misi abantu bakagenda bacamwo, bakagenda bakoresha kugira ngo baronke ubutunzi, kugira ngo bashikire ubutunzi. Abantu kwihangana vyarabankiye, abantu kurindira igihe cyo kwishurwa n'Imana vyarabankiye, abantu gukora ngo Imana iheze kuvya amaboko yabo kugira ngo baronke ubutunzi vyarabankiye. Abantu barihuse, bamaze kwihuta baca bahura na Satani abagira inama y'ibintu bokora, gutyo baca bahushira inzira y'ukuri yo kuranga ubutunzi, ariko bironkera izindi nzira, bironkera izindi nzira atari nziza. Imwe muri izo nzira rero twebwanira nk'uyu munsi ni inzira yo gusesa amaraso. Abantu batangira imazi bagategera de sacrifice, hari abantu babikorera mu muryango, gasanga umuntu w'umugabo umutwe w'umuryango, gasanga mu muryango wiwe atanze umwana wiwe ashatse kurondera ubutunzi, kugira ngo aronke ubutunzi. Satani canke abagiye kurondera ko ubutunzi abapfumu, ko n'abakozi ba Satani bakamubwira ngo manza utange umwana, wa mwana bakanamubwira neza, bakanamupresiza. Kenshi abantu bakunze kuvuga ngo bakunda gutanga umwana bakunda, kugira mwana wawe ukunda bari uduha
barihuta kugira ngo nawe ubone kuronka ayo mahera ushaka, ubone gushirwa ubutunzi ushaka. Rero aho ibintu bitera agahinda, umuntu agaca yema agatanga umwana wiwe, wa mwana yakunda, wa mwana yamunezereza, umuntu agaca yikora mu nda akihekura, umwana akamutanga, abantu bakabona umwana apfuye, abantu bagira ngo ni bisanzwe, n'urupfu rusanzwe. Kumva urya mugabo muri we, umutima wiwe narafise ibanga, arafise ibintu yakoze, arafise abantu bumvikanye, arafise ibintu vyumvikanye n'abapfumu, yuko yotanga uwo mwana kugira ngo abone ubutunzi, kugira ngo abone kubarura, kugira ngo abone ubutunzi, kugira ngo abone kugira amamodoka nk'abandi. Rero niki ni ikintu kibabaje cane abantu bakagenda bakora, kandi muri iyi minsi vyabaye rurangiranwa, abantu bakagenda bica abana babo kugira ngo babone ubutunzi, abantu bakagenda batanga abavyeyi babo kugira ngo babone ubutunzi, abantu bakagenda bakorera imvyaro, bagakorera imvyaro kugira desavortema, abantu bakora imenga iyo ikorotse ni accident, kumbe barya abantu n'umugambi bapanze kugira ngo baronke imvyaro. Umva wa muntu uruka ukora ivyo, umva wa muntu wafashe izo nzira zitarizo zo gusesa amaso kugira ngo ubutunzi. Uyu munsi Imana iravugana nawe, nguhebe iyo nzira wafashe, nguhebe iyo nzira wafashe, ukizwe ugaruke, ukizwe ibyo bintu bihebe, ko nutabiheba nta kindi kikurindiriye, n'urupfu ruri imbere yawe, n'urupfu ruri imbere yawe, nta kindi kintu kikurindiriye. Nutahebe izo nzira, n'urupfu ruri imbere yawe, n'umuriro udashira uri imbere yawe, n'umuriro udashira uri imbere yawe. Ivyo urabikora Imana ikanuma, ivyo urabikora Imana ikanuma, abantu ntavyo bazi, ariko Imana yarabibonye. Igajana amasezerano urya mupfu, Imana yarabibonye. Igihe watanga urya mwana wawe w'umuhungu agapfa, Imana yarabibonye. Igihe watanga urya mwana wawe w'umukobwa agapfa, Imana yarabibonye. Igihe watanga urya muvyeyi wawe, Imana yarabibonye. Igihe watanga urya mugore wawe, Imana yarabibonye. Igihe wagize uzovortema, Imana yarabibonye. Umva, Imana irakubwira ngo uhebe ivyo bintu wihane, uhebe ivyo bintu uca bugufi wihane, maze amaraso ya Yesu Kristo akweza gutunganye, akoze kuko bwabitanya kose agutunganye. Ariko nutakora gutyo, hari urupfu ruri imbere yawe, hari umuriro w'ibihe bidashira uri imbere yawe, hari urupfu rw'ibihe bidashira ruri imbere yawe. Ariko ico wacize uyu munsi nuko wokwihana, ugatandukana n'ivyo bintu, ivyo bintu washizeho, ivyo bintu wagiyemwo, iyo nzira wagiyemwo ukayivamwo, maze Imana nayo iteye kuguharira, iteye kukubabarira. Ariko nutabikora by'ukuri, nutabigenza gutyo, hari urupfu rukurindiriye, hari urupfu rukurindiriye, hari urupfu rukurindiriye. Ko ry'amaraso washeshe, hari amaraso y'umuntu washeshe, ariko arataka imbere y'Imana, ariko arataka imbere y'Imana, amaze igihe ataka imbere y'Imana ku murango no mw'ijoro, yamaboroga imbere y'Imana. Rero ntugire ngo hari amahoro uzogira, ntugire ngo hari amahoro uzogira imbere y'ico caha, ntugire ngo hari amahoro uzogira muri ubwo butunzi waronse muri ubwo buryo. Utihenye ngo uce bugufi Imana ngo ikubabarire, utihenye ngo uce bugufi Imana ikubabarire, nta mahoro uzogira. Kandi kubw'ivyo hari igihano kikurindiriye. Nutihana mu minsi mike urakenyuka, nutihana mu minsi mikuru uraranduka. Kuko ntabwiye ngo amaraso washeshe, hari amaraso y'urya muntu wishe, hari ariko arataka imbere y'Imana. Cyo bwashize nico uko wokwihana ugasaba Imana imbabazi, maze Imana nayo itego kubabarira, itego kugira ikigongwe. Nukorera aho uri, aho uherereye, ndakwinginze uce bugufi, uherere ndakwinginze uce bugufi. Amaraso ya Yesu Kristo arahari, yanga koza gutunganye. Hari amajambo y'Imana ari muri Yesaya 18 bango naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku ndavyeza bikera dere nka sheregi, naho vyotukura nk'intama, naho vyotukura nk'agahama, ndavyeza dere gasa nk'intama y'umwero. Rero wa muntu we, nubwo wabigwa bikoze gutyo, amaraso ya Yesu arahari. Ca bugufi aho uri, Imana ikugirira ikigongwe. Amaraso Yesu akweza gutuwe, saba Imana imbabazi urima. Ukaba wifuza kuza uraronka zino nyigisho, wotwandikira kuri izi nimero +260 97 90 85 006, akamenyetso guteranya 660 97 90 ubusa gatandatu, canke ukaja kuri YouTube ukandika PTGA Ministry. Yesu aguhezagire. Urakoze.